notera intege abakobwa bagenzanje bumve ko ivyo bijye bize ko atari ivyo bishobora kubashikana aho bashaka kugera ahubwo mu mpano bafise bazikoresha turabona ba Francine niyo saba yarize ariko ubu yirirwa mu mahanga turabona baozi amafaranga yo kubwira turabona Mona Warta bararirimba nabigema na example ashobora kuba kandi barize Mona Warta ko ariga nuno munsi ariko urabona yuko ivyo akora impano afise akayikoresha arabesha agaciro kubona ko si mu mashure gusa ahubwo mu byo mfise mu byo nize navyo nyene byose birashobora gukora vyose no mu mpano mfise Imana yampaye. RIB TV nshuti bagenzi ba RIB TV ndabaramukije no musi turi nibakwe ridasanzwe twakiriye umufotographe w'umukenyezi ni ibintu tutamenyereye hano iwacu reka bidondora. Okay, bayitwa Rdise Ineza nitwa Rdise Ineza yego nkabanzwi ku izina cyane gitwa Dise irindi gitwa Lens nk'umufotografi yose hamwe baciye babona ko boyitwa Lens Dise photography utazi Lens nijya kajya kantu gafata kuri appareil donc ukoresha ukuntu ugafasha netete niyo yinumvise niryo zina bantaziriye gose nkabandi umurundi kazi yego marayibona navyambaye yego sinzi ko ari ibindi oho umurundi kazi umufotographe Lens ivyo bintu vyakujemo gute? ndakunda ubufotographe ubundi nyene iyo ukunze ikintu ni biza ko kibamwo vya vrai yego nabitanguye kuva 2019 numva mu photographe umwe yampaye appareil ndamurabire ndamufotore ndamfashe gufotora ko cege nta mu cameraman yari yazanye azana ari wenyene nta mu cameraman aramudeseva ntiyaza amarambwira ati okay fata appareil unyerekane donc fashe amafoto ufashe gufotora yego cege yarandegare garage hama nanje nkabimukorera hama hacha muri anniversaire abantu bamfata agafoto gato bamfata agafoto gato bacha bagaposta amazo gaposta niko kumva vya vrai courage ndafite ibintu byaryoshe nkumva nyine birangiye nkumva abambwa tu numwuga uwo numwuga numva ndagize inguvu wanje numva nyine biranjemwe niho kubikunda uwo muntu yabimfashijemo yitwa Claude photography akorera muri Bonesha hama maze kubikunda cyane nkundi mu photographe ko afotora kuri mariage aransaba cyane umufotografe aransaba ko namufata ka video ku telefone ariko arafotora kumusoza kukashira kuri statut yiwe hama ndabimubwiriye acyambwira ngo merci ngurazi kubikora neza bazi donc urazi gufata ka video neza nanje numva wow cinamubwira cinngiraho nyene namubwira ati uranyigisha acarampamagara yitwa nawe Sami yitwa Modern Studio SMS Sami Modern Studio akorera muri boarding ndamushimire cyane nawe yanshikanya ayo munsi aho ngeze arantera intege cyane yaramfashije cyane kubona kuguruka amaso avuga ati vyavuga abakobwa barakora ibi bintu numvise nanjye ndabikunze arantwara mu mariage kumufatira itara arantwara mu manza mu evenement numva nyene biriko biraza ndabikunze nanje ko ndabiba kuko amacourage bama niyo yatuma ngira inguvu wanje hamare kumsako yaguma mbona ndiko ndafata ryata ambona na appareil abantu baramatse ndakeneye kare gufotora muri anniversaire numva cagoye gute jewe umva sinza guhamagara aza kumfasha akeneye jewe numva ho rebe too much ndavyize cyane kubimenya hama ndagenda ndaseruka mu anniversaire ndagenda ndaseruka mu diplome komisa begenda bantera intege amwe dufotora amafoto meza no musikaro umuga wanje. Wow. Numva ari ibintu bihimbaye cyane mugabo ndumva mwakantu cya oze tifasha. Si abigeme benshi usanga iyo mpano bayifise yo kubahuka tifasha iki kintu ndakimenya. None Rdise mu buzima usanzwe ukora iki niyo photography gusa? Oya, mu byo nize narize paramedical niga ibijyanye na laboratoire. ndabikunda navyo kuvura amagara y'abantu ndabikunda cyane
mugabo sinovuga ngo niko kazi ko nyine nshaka ndashaka no gukoresha imana yampaye ya ya photographe photographe ndashaka none ivyo bintu bibiri ni ibintu bibiri bitandukanye cane ushobora kubifatanya gute cangwa muri kazoza ntuzohava usanga uriko uratuvura nabi waryohewe no kugenda mu mariage mu mafoto ndavyumva umuntu ndamubariye ngo nize paramedical akambona na appareil atangara yego ufata appareil gute uri umuganga nivyumvikana ko nta informatique nyinshi twiga ariko navuze ko ari impano mfise abibonyemo nk'impano ndayibonamo ko nanje ndoshobora rero numva sinshobora kubirekura mu gihe noronka akazi kanje nk'umuganga mu byo nigiye sinshobora kurekura ibya photography ndipfuza cyane gukura cyane uko mw'iyo team ubwira nsohoke kugira mve muri team ntangura gukora ku izina ryanje rya Lens nuko umurongozi wanje yarabonye ati ibi bintu nukwiye kubiguma nawe niwe yasohoye arambwira ati impano yawe tangura guhiga ku giti ciwawe tangure kujya agafi birobeye numva yandaciye ubwenge cyane ndasohoka rero uyu no munsi numva sinkwiye kubirekera ngo niko ndose akazi ko kwa muganga ndabikora byose numva shaka kwagura cyane nkagira objectif mfise vision yanje no kubona nagwe photography yanje kaba nini ego nkashanga abakobwa bakabikora nkabikundisha abakobwa none iyo team warimo nta bandi bakobwa barimwo wari umukobwa wenyene oya harimwo twari abakobwa bashika nka babiri mugabo jewe nafise ishaka araza kubibona ni yavyumva yarambaye n'agashimwe ndi mu bakobwa baronse agashimwe umwaka uheze yarakuna yatwankuraja katubwira wowe warakoze cyane rero mfite ikintu ndakirimo ndagikora ndagikunze yego none uratubwiye ko kubitwarana n'ivyo kwa muganga nta kibazo we biguteye nta bibazo nabitera kuko ndafise ukuntu nogira gutanga mendevre kubera ni jewe nieditingira ni jewe byose ndavyikorera uratangara merci rero ivyo ntumva ta kibazo contera noha mendevre umuntu hama nkavyikorera mu gihe tokunda ko ndahaboneka mu ico kibanza none mu mico yacu y'ikirundi ntitwaye tumenyereye abakobwa bakora ivyo bintu n'ababitangoye nka joke usanga bihereye iyo nyene niga ko usanga yabaye akazi mugabo urumva uramaze kukagira akazi eske nta ntambamye byaguteye mu bagenzi mu bavyeyi surtout bon intambamye ntiyobura igihe cyose utanguye ikintu ategeza kuba intambamye ego bon ukuntu rero intambamye yanjemwo yaje ku bavyeyi baratanga urabona kurafata amapareye ishure bigenda gute hama nyene ko babona ati bwarabitora arabitora bigerageza mu ishure ariko akavuga ati turashaka kubanza uheza akazi uzokaronka mu nyuma ivyo uzobikora mbwa turashaka kubanza uheza nanje nkabiraba nkumva umengo hari ibintu ntibikubira kwenda ko nicari kinono mana ko naronse opportunité y'umuntu anyigisha nkumva sinkwiye kwishira hasi rero bisumbirije ivyo ndanakijijwe ndakunda Yesu ntivyabatera intambwe yumve ngo ndihe mwumve ngo nagiye gufotora mugande muri boîte ngo ndahantu hatayeshimana kuko akazi kenshi batahana ijoro ego barumva yuko byavuga ko yagiye gufotora ni yari sinumva ko nagiye gufotora ngo ndi mu bindi oya barumva ni yari ego bataha ijoro nivyo ariko ni vyiza cyane kubwira umuvyeyi ndagutaha mwijoro no munsi kandi akabibona mukamutumira turaza kureba ukuntu fotora yego usanga biryohewe cyane uraza ntahane cyuko mubwa tuzo kuza kuntora ntaheze isaha biramuryohera cyane akabona ko utari kunamubesha kuko aho hanze hari abakobwa yitwaza akazi cyakitwaza ibindi bintu mugaroye mu makosa ikindi kintu abantu bakubona muri gwa rubanza wa mwana wa kanaka asigaye fotora yes wa mwana barabona abavyeyi barumva byavuye abirimwo aratonda numva ni ikintu ciza cyane none ibikoresho ukoresha ni gwawe oya sindaronka ibako yo kuronka ibikoresho vyanje nigabira ndabikota ndafise abantu nkunda gukota amapareye ego birakorohera none kugukota urayaronka yo kubikota nyine iyo umpaye akazi ndagusaba amahera makenya avance avance niyo nkuramwe ya pareye nkaca ntanga none ubona uronka abakiriya bashimishije ku buryo uvuga ati jewe R10 ndabona ikintu maze gukura muri aka kazi
afite ikintu ntuzomenya ko ndi umufotographe wewe utabonye ifoto yanje je mu mwanya ndemera nkitanga muri arja de poche mfise nkafuma ndayitanga mugabo kugira ngo nerekane produit kwanda gufotore iyo foto ni wayibona uzovuga ninda yifotoye ni 10 udoshima marche maze kuma marche rero mba mahera goma acagoma rero byatanguye aho ntangura kwitanga ku giti canje ubu rero numva mpambwira mpaye rubanza ndakuramwo ari avance atanga hama kumusa nkinjiza yandi none uri kurategura iki uri kurakora gute kugira ngo ejo ugure appareil yawe ndiko ndakora cyane saba nyene ariko barandaba abimfashemwo wo kumva afise imana yo kumfasha muri appareil yindose ndiko ndakora gose sinicaye kuko nanje ndipfuza ko ayo mafaranga ntanga ndakoresha mu bindi ndafuma mba ndahaye umundi muntu aza kumurikira itara fuma numva ndakoze ikindi kintu numva naye ndashaka kandi hari utuntu tumwe bingora kumenya kuko appareil sinza kuyikota ngiye gufotora utuntu nko ku musozi iki hari ibintu usanga biko birangora mugabo nkumva creativity ni nyinshi numva shaka gushika kure ngo biko birangora kuri appareil mugabo byose ni bukebuke ni kuzuragira na épargne mutwo ukora kugira ngo mu mwanya aho batarazi mutera nkunga nawe uburagora gatoyi bizoza none R10 nk'abagenzi ukunda kugira nk'ubu ntibaca babahungu kuko naravye n'ukuntu wambaye nyene ni bintu no kusanzwe wambara sire zanje nizi umuntu beshe ndakunda kumva nambaye ibintu binini ko birakayaga nkumva ndaryohewe nyine muri jewe mugabo nivyo bintu bimfasha kandi mu gukora nivyo bintu bimfasha kandi mu gukora kuko sinza kuduza itara cyangwa umutaka nambaye mkonda out sinza kunama nore frashare w'iki hasi mushakoshi nambaye gipigera ntageze kwambara impuzu zindekuye nyene zinyorohereza mu kazi kandi risaba hari gihe umugeni yirukanga nani anyarutse jewe nza kuma negeza kugoruko kamustanga nkamutanga imbere kugira ngo asange kandi arabona courage abona photographe kwa ni va bien none urumva nimva umenga ubuzima bwawe buri busy na kazi k'ubuganga niyo photographe est-ce que ntiwisanga ufise abagenzi benshi b'abahungu kweli ntibobura kuko impamvu cengira n'abagenzi b'abahungu uyu mwuga wanje nta bakobwa benshi barawujamwo ku buryo novuga ngo cengira abagenzi b'abakobwa ntegeza kugira abagenzi b'abahungu kugira ngo bamfashe mu vyiyumviro ubundi ufise abagenzi bagufasha ivyiyumviro nawe urakura rero ndatoratora abagenzi uyu n'umugenzi kandi biramfasha cyane kuronka vya appareil noroshe biramfasha cyane kumenya ankosora hahantu ego R10 ngaho nyene canibaza nk'umupfasoni urabizi ubu ngene isi igenda canibaza ugendana n'abahungu umwanya munini kamera ukeneye kwikotera umuhungu ukeneye wo mukorana gutwaza iryo tarana umuhungu est-ce que nta mbogamizi bihari ntusanga bakugora muri vya bintu oya sindababeshere ntibangora ko nuwo wagiye kungora wagira yihenda kandi kintu umuntu umugora wamaze kumwumviriza nundi umuntu muri ko muravugana urumva ati uyu muntu no mugora cyangwa se no mugora rero sinobabesha ngo bango barangora cyambere cingenzi niko bazi R10 wariwe bazi ko nkijijwe sumbirije ivyo bazi ko nkijijwe rero ntiboza kungora bansabe bikini urafise ama principe yawe ya discipline yanjye nabo nyine mba nshaka ko kazi bakanyubahira n'umuhungu yoza ngo ariko arangora no shondana mu broka kuko numva umengo ntiyanyubashye mbashaka nyine anyubahuke tuvugana ibindi mugabo ntiyumve ko yashaka kwinjira mu buzima bwanje ko urabona aka kazi dukora ugiyemwo ngo uzurira aba nivyo bahungu ngo ubyinjiremwo cyane uje mu bya copinage biki usanga habwo ho kuzana amafoto wazanye ibindi bintu wazanye mu cameraman usanga uri kurabyara aba cameraman menshi none R10 amasaha yo gutaha ntugira ubwoba bon amasaha gutaha rero ndafise umutaximene wanje ndamubarira misuzana mu telefona ngo ntore ahamakaza kuntora aranshikana muhira umutaximene uri sur atuyo nta kiriyongera nego vraiment ni umuntu nk'umufrere wanje kuko tuzi ko ni amapareil mukoresha urumva ntaba ari nagwawe
ibintu vy'agaciro hari nibwo usanga warushe ugasanga telefone uyitayeyo canke umva sinivyo wawe mugabo ko ari uwiwawe mu taximene wawe arabikubikira cyaka biguha. Ego. None ubu uwo bumaze kugira abantu ubukoresha genre kuko urumva ngira urakenera itara, ngira urakenera iki, uramaze kugira abantu vuga ati uyu ndamwitwaza nanje nkamuhemba. Yego ntobyikora navyo ibi dukora ntushaka kubyikora na wenyene kuko nanje natanguriye kwitara kugira mfate appareil nuko numvise ko itara riremereye ndavuga toya sinoguma kwitara reka mfate kuri abanzi nk'umufotografe wayi nguma ndi kwitara reka mfate appareil rero novuga ngo ndamurondera nkamuhamera nawe nyene bikwiranye. Urumva nawe uri mu bariko barateza imbere abandi rwaro kuratanga akazi n'ingingo ntushaka kubikora byose nawe uratanga akazi. None Ardis akabijya k'ifoto yawe turazi ngaha hariho abafotografe kweri mazina atandukanye bande bambwire ni ubazi hariho abafotografe ngaha nyene b'abahungu b'abagabo babitanguye kera n'abakobwa bariho ni akahe akabijya umuntu aje akugana we uvuga ati jewe iki kintu ntahandi uzogisanga. Kabijya kanje cambere nuko nkuko usanzwe ndumwigeme kujya kuntu usanzwe nkora muhira udukorwa nkavuga ati kindagishira aha iki kibereye kuja mu kabati sheti ibereye kuja aha mu cyumba byose biri ku murongo no mu byo gufotora navyo nyene ndabizanamo nkumva ati sinkwiye kumva gufotora umuntu ikoro yaduze cyangwa ndamufotora imashini ruguruye no numva ko ivyo nkwiye kubikora. Hama ikindi canje kindyohera bakunda kumbwira ko ari sawa niko ifoto yanje ifise karite ibisa neza premièrement ikigira kabiri ntugira bimwe basiga amavuta ariko tumenga badisiza amamesa oya ivyanje suko ifoto kuri wowe wazimaze kudishima urabona ko izi foto ari nziza. Ikintu cyambere cy'ingenzi ciwanje niko ndazinyarukana zishika kare nturi nka babandi hari uraho yafotoye bateme kuri bateme yapfuye atarazima nabo ndazirindiriye akundi usanga wagize nka diplome musi wa diplome ugasanga ifoto ko iguwo musi na posting ya diplome uyironse lente bayogire diplome yabaye samedi umva baje rero akabije kiwanje nimba ari nyinshi basi ndakeramo 20 kana naziguhaye ukereka abagenzi iyo waruri haba izindi nkaziguha bukeye niyo carte yanje. Wow tugiye kuza turi benshi kweri. None ubwika abakiriya banje ndabwire kandi ko ndabakunda ndabwire kandi yuko ndabashimira gose kuba mumba hafi ndabashimira gose kuba munyereka ko munkunda mushika ibikorwa vyanje kuko ubonye umuntu akugendeye akavuga ati ndashaka hariho bikora urumva ko vraiment yabikunze. Nabo nyene ndabatera intege ntibibereraho kandi niba barakunze ikintu bavuze ati ni byiza bagikunze araho bankosore atera c'est vraiment ni bon mugabo kajya kana ndi kuri ico c'abakiriya hari ikintu abarundi bakunda kuvuga ngo ashanga umugore ku wundi ngo wapi mu mugabo ngusanga ubwo nufise abakiriya benshi b'abatipe oya ntaba tipe mfise ahubwo benshi abakiriya burya abantu bakunda ifoto n'abakobwa ndafise abakobwa benshi kwe ndafise na groupe yanje abakobwa nshiramwo nyene bakamfasha ibikorwa nk'iyo nakoze nashize kuri IG bakamfasha kuyipublier ukuntu abakobwa no bakunda ifoto. Wow. None Ardis twebwe nko mu gikorwa cacu ca RIB TV hanini dufasha abantu kunagura mu mitima yabo kuko abantu bahura n'ibibazo bitandukanye ngira amaze gukurikirana intahe nyinshi zitandukanye dufasha n'abako barazumviriza. Hari igihe rero duhura n'abantu baba bakeneye ubafasha mu bintu bitandukanye ejo canke ejo twokumva ukeneye ubufasha mu bijanye na photography uwo mufasha namufasha gose ndamuronse d'abord nonse umuntu afise umutima wo kubikunda nanje noryoherwa kuko nakazi abantu bavyumva nakazi birinjiza rero ndose umuntu aza no mufasha mu vyo amaze kugera ko si bito kuko ninze nemera nka mariage nemera ibikintu ko hari ico ndamaze gushika. Uramaze gukora mu mariage? Yego ndakora mu mariage. Wow. Imanza nkizo rero sinoza kwemeza ibintu nk'ivyo arico ntarashikako hamwe ndara nk'umuntu aza akanyegera kamwe intumbera
no bimufasha mugabo mu gihe nzoba narose appareil ntarayironka vyogwana gose mugabo ndabifise ivyuma canke mvuye harige o wayikose ukayirigwana cyo gusanga wayikose mugabo ku mugoro urayifise haje umuntu sino muri cyo ndamyigisha vraiment kandi yamahera nahora ntanga kuja ambira kumukota bace ndaha uwo dukorana. Wow, urumva ni ibintu byiza cyane bakunzi ba RIB TV mweme ko muravyumva oba yifuza aratwakura hama R10 nuko nakubwiye uri umuntu adasanzwe cyane umwigema adasanzwe cyane umukobwa mwiza nkawe atwenga gutyo ubu birahara urumva ama mariage ngaho hanze harabaca bakwaza amaboko akavuga ati je ndarindiriye umugabo warize ishuri akazi mu bintu by'ubuganga karaboneka sico kimwe n'ahandi uba waravuze ukicara ati je kweri ni sawa afise abavyeyi mfise amashuri yanje umukobwa mwiza ntaco ntwaye mugabo ukumva shaka ryo kumva worondera ikindi kintu kugira ngo uzawumugwiza atunga misiza ni igiki wohanurira no musi abigeme abakobwa ko baradukurikirana canke abapfasoni kugira ngo bakure amaboko mu mpuzu. Abakobwa nabahanura ikintu gikomeye cyane kuko twe abakobwa dukeneye ibintu byinshi cyane. D'abord hariho ibintu ukenera tumva ko ukwa muri kurasaba muhira. Yego. Nk'ubu ushaka kumbwira ngo ufise mariage uri umugenzi twariganye amera ho gutera ndasaba muhira ntibikunda. Hariho rero utuntu twinshi bashaka kwironderera. Nobwira note ntega abakobwa bagenzanje bumve ko ivyo bijye bize kare atari ivyo bishobora kubashikana aho bashaka kugera ahubwo mu mpano bafise bazikoresha. Turabona ba Francine Yosaba yarize ariko ubu yirirwa mu mahanga. Turabona baozi amafaranga yo kubwira. Turabona Mona Warta bararirimba nabigema na example ashobora kuba kandi barize Mona Warta ko ariga nuno munsi ariko urabona yuko ivyo akora impano afise akayikoresha arabesha agaciro kubona ko si mu mashure gusa ahubwo mu byo mfise mu byo nize navyo nyene byose birashobora gukora byose no mu mpano mfise Imana yamaye. Rero notera abakobwa bumve ngo ntibibanire ico wumva ufise ushoboye gikore ico nyene wumva ufise ushoboye cyashobora kurutira amashure wize. Ego uko amafaranga urashobora kuyironkera ukigurira dodo rushaka ushobora guha n'ikirato mwibarabara usanga urasavye amahera muhira ntibayaguhe mugabo wagikunze mugabo kubuza kufisa akantu ukora avuga ati reka nkuremwe amahera hahandi ndacishura. Rero biragufasha cyane biragufasha ko iyo ukunze guterera cyane niho bibona. Kandi nibaza yuko bica biheza bikanafasha n'iterambere y'imiryango kuko niyo umupapa n'umumama bikoreye abana kuva ku mwaka umwe gushika ku imyaka 30 Ego do aze dare babimenya ntusanga iterambere rigenda neza. Alors donc ari byo jewe nyene usanga nta kwihaye avuga ati ya kameme ivyo navyo nkwiye kwibasaba ibi ndavyikorera nkabasaba nyine ibintu biboneka bigaragara ibindi bintu mbana bitoya ivyo ndavyikorera jewe nyene ko mumera yanje warahezagiwe gose hahiriwe ntuzeye reka tumubike arahiriwe cyane naho kandi nimba adahari naho barabigiza bariko baradukurikirana baravyumva ni maboko gihumbi R10 ego R10 none ugiye iki abakunzi ba RIB TV mana yanje ikintu babwira gikomeye muje kuri channel yawe mugire subscribe mugire share mugire comment mubirabe ibikorwa byabo bagira ibikorwa vyiza hama nabatera intege cyane no kumenya umuntu ko yankoje ikiganiro ubwo nari mwiza ndabateye inkuru kuri muzogerageza uburyo bose murabe mu murondere taneza abantu vraiment uratese sana numva nyine abantu numva ngo bokumenya abakenyezi tugume mu kazi. Ego numukenyezi ijinga vyumvise numukenyezi kandi mwiza ndamubatuye umunsi umwe azobiyereka ariko R10 urakoze cyane murakoze gose turahimba kuba watugende hami numero yanje sha sinogana yivuze ego utubwira ahantu hose dushaka kugukura mushaka kunkura je muri ya groupe ariko ucunshiramwe imwe ya WhatsApp ego ndagushiramwe numero yanje ni 61 355 661 cyangwa ukandika kuri 71 578 442 hama izo nizo namashaka kuna zose na WhatsApp amashaka kuja kuri IG ukandika R10 ineza
R10 kuntu cyandikwa hano ukunda kubagora ni EUR10 ego ntushobora kunkora kuri Facebook ushobora kundondera ariko ahandi hantu nkorera ni muri Excellence House muri ville ndasara nkorera muri ville Excellence House impande ya limitaire haruguru hariho post ntushobora kuhabura noneho ufashe nimero yanjye ukantelefona bandagutoye murakoze cyane aho murakoze namwe kunkoresha ikiganiro ndaryohewe gose natwe turahimbawe cyane murakoze twarababwiye ko atari ntahe gusa n'abakize n'abakiza n'abazana inyishu tuzogoma twabazaniye mwarahezagiwe cyane shalom bye